Ku mugoroba wa kuri uyu wa gatandatu ni habagize umuryango w'abuzukuru basogokuru Petero Nziza bagendera irerero ry'impfuvyi umusamariya w'imbabazi riri ku mutumba wabuye muri komine Mumba intara ya Ngozi babazaniye akaganuke kagizwe n'isukari, amata, n'ibisuguti, imitobe itandukanye, ubuyi, amavuta yo kwisiga hamwe n'isabuni omo. Ako gakimanye kakaba gafise agaciro k'amafaranga y'amarundi angana ibihumbi 500. Waserukiye uwo muryango w'abuzukuru basogokuru turashoboye Olivier Ndagijimana akaba yamenyesheje ko batazibagirira ry'urukundo basigiwe na sogokuru, ari nayo mpamvu bagendeye iryo rerero kugira ngo bipfurize bongere basangire noheli nziza n'izo mpfuvyi. Ni twebwe twagiye hamwe turavuga ati hariho ibintu tutazokwibagira mu buzima, hariho ivyiza twabonye tutazokwibagira, ivyo umwe muri twebwe twabuze tutanka yagiye arakora, nawe suwundi ni nyakwigendera Son Excellence Pierre Nkurunziza. Twebwe rero haragiye Nkurunziza, ba Nkurunziza turahari, dutegerezwa kwama tugendera mwiragiye dusigiye ry'urukundo no gukomeza umubano mu gihugu cacu, mu Barundi n'abarundi kazi bose. Ni muri yo ntumbero rero ku umunsi uri hejuru twiyumviriye kuza hano kuba kumwe n'aba bana bipfuvyi, tubifurize umunsi mukuru wa Noheli, baze nabo bagire umunsi mukuru wa Noheli wo kuvuka kwa Yesu bishimye. Ni muri yo ntumbero rero twebwe abuzukuru biwe yasize turi hano ngaha, twavuze tuje twibangikanije agakemanye, tuje gushigikira urwo rwaruka kugira nabo baze bahimbaza uwo munsi mukuru bishimye, ntibabone yuko irya zina turiko turavuga ataco ryasigaye rikora. Baboneyeho akaryo ko kwipfuriza umwaka mwiza watanguje iryo rerero ry'impfuvyi mama buntu, aho bamusabiye kuramba kugira ngo azoshire mu ngiro imigambi sogokuru yagiye ataranguye. Nayo watanguje iryo rerero Denise Nkurunziza akaba yakengurukiye abo buzukuru biwe kuri uwo mutima w'urukundo bamweretse, akaba yabasabiye imigisha yongera bipfuriza umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2023. Shimye cyane uyu mutima mwagize wo kuvuga ngo reka imbere yuko umwaka urangira, imbere yuko Noheli igera, tuze kubifuriza Noheli nziza. Nukuri murakoze kandi ko mubaye abambere muje kubifuriza Noheli nziza. Rero turabakengurukiye cyane. Nibaza ko bace babuzukuruza. Rero muje kuraba abana banyu. Rero Imana ibahezagire n'umutima udafiswe na benshi, ariko twari dukwiye kugira nk'abarundi tukiyumvira kuri bene aba bana, kubera aba nubwo tubarera uretse n'irirerero gusa n'ayandi marerero aho bafasha abana nk'aba bari bakwiye kwiyumvirwako, kubera n'igikorwa gikomeye gose kiremereye, kandi umuntu yaragize umutima wo kubegeranya abadutora abana babasizwe n'abamama babavyaye babibarutse bagaca bashengera. Rero n'igikorwa kiremereye kuronka rero abantu nka mwebwe biyumvira kuza gushigikira gutera intege abavyeyi baba ariko barabirirwa hafi. Najewe mu wamunteye intege cyane cyane, urumva abuzukuru ba Nkurunziza, urumva nibo buzukuru banje. Urumva rero ndabashimiye cyane bivuye ku mutima. Iyi ngemu mutugemuriye, ndasaba ngo Imana yo mwijuru ibasubiriza aho mwakuye byinshi cyane, byinshi muronke namwe, mubandanye muronka n'ibyo mufashisha abandi. Nuko rero Imana ibahezagire, ibaha umugisha. Ndabifurije umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2023, ariko imbere yuko tuwushikamwe ndabifurije Noheli nziza. Muze mugira amagara meza, mushobore gukora ibikorwa, hanyuma muze mugire n'umugisha mu mpande zose. Imana ibahezagire.